nk'uko tubisoma mu itegeko ry'u Burundi rigenga ingo n'imiryango code de famille de personnes mu ngo y'158 umwe mu bakanye arashobora gusaba gutandukana n'uwo babana mu gihe yarenze ibigo amuturubika canke ukurenza urugero mu kufata nabi. Ingingo y'159 yongera ko iyo umwe mu bakanye yagiriwe n'icaha gikura iteka bishobora kuba imvo yo kwahukana. Ikindi ngo nuko abana bashobora kuvana bivuye ku gushaka kwabo consentement mutuel. Mbega Bibiliya yo ivuga iki mu vyerekeye kwahukana, kurongora cyangwa kurongorwa ubwa kabiri? Imbere ya vyose uko kose umuntu yosobanura ivyerekeye ukwahukana ni ngombwa kwibuka amajambo ari muri Maraki 2:16 avuga ngo kuko nanka ivyo kwahukana nikuraho Imana y'Abisirayeli igize. Dufatiye ku vyo Bibiliya ivuga, ukubana ni ikintu abantu biyemeza mu kubaho kwabo kose bituma batakiri babiri ariko bakaba babaye umubiri umwe. Matayo 19:6. Imana yari izi naho biruko ko gutandukana kuzobaho kuko kubana ariko abantu babiri kandi bose b'abanyavyaha. Mu isezerano rya kera yarashizeho amategeko amwamwe yo gukingira uburenganzira bw'abakanye cyane cyane ku bagore. Gusoma mu vyagezwe 24:1-4 Yesu yerekanye ko ivyo vyagezwe vyatanzwe kubera gukomanara ku mitima y'abantu atari kubw'ubugombe bw'Imana. Soma Matayo 19:8. Imari zerekeye kumenya nimba Bibiliya yemera kwahukana no kurongora cyangwa kurongorwa ubwa kabiri bihagaze ubwa mbere ku majambo Yesu yavuze muri Matayo 5:32 na Matayo 19:9. Amajambo avuga ngo atamuhoye ubusambanyi nico kintu cyonyene umuntu yohagarara ko mu vyanditswe gishobora gutuma Imana yemera ko umuntu yahukana canke akarongora cyangwa akarongorwa n'uwundi muntu. Abasobanuzi ba Bibiliya batahura ko ayo majambo avuga ku busambanyi ubaye igihe cyo kureshanya. Mu migenzo y'Abayuda umusore n'umukobwa bafatwa nk'aho bakanye no mu gihe cyo kureshanya fiançailles. Dufatiye kuri ico ciyumviro rero, iyo habaye ubusambanyi muri ico gihe niyo mvo yotuma habaho gutandukana. Yamaraje mu Gigiriki risobanura ubusambanyi ni jambo rishobora gusobanura ubusambanyi bw'uburyo bwose. Bushobora kuba ubusambanyi hagati y'abubakanye, umaraya, kurenga ibigo n'ibindi. Birashoboka ko Yesu yariko aravuga ukwahukana kwemewe igihe umwe mu bubakanye asambanye. Guhuza ibitsina ni kimwe mu bintu bigize kubaho, bakaba babaye umubiri umwe. Itanguriro y'icya 2:24, Matayo 19:5, Abanyefeso 5:31. Kubw'ivyo ukurenga urwo rubibe biciye mu guhuza ibitsina hanze y'urugo gushobora kuba impamvu yemewe yo kwahukana. Gutyo rero Yesu nawe yaravuze ivyo kongera kurongora canke kurongorwa. Amajambo avuga ngo akabira uwundi yosomye muri Matayo 19:9 arekana ko ukwahukana no kurongora canke kurongorwa vyemewe mu bihe bisa n'ibivugwa muri ayo majambo uko yosobanurwa kose. Aha rero ni ngombwa kumenya ko utasambanye mubakanye ari we yemerewe kubakana n'undi muntu, naho bitavugwa mu gisomwa ukwemerwa kubakana n'uwundi muntu ni imbabazi Imana iba igiriye utasambanye atari kuwasambanye. Birashoboka ko uwasambanye nawe ashobora kubana n'undi muntu, mugabo ntitubibona muri iki gisomwa. Abandi nabo batahura ko mu cete ca mbere Paulo yandikishije Gikorinto 7:15 ari uwundi murongo wemera umwe mubatse kurongora cyangwa kurongorwa n'undi muntu igihe yarasanzwe abana n'umuntu atarakizwa, maze uwo muntu agahitamwo gutandukana nawe. Yamara uwo murongo ntutomora ko yemerewe kubana n'undi muntu, ariko kuvuga ko afise uburenganzira bwo kutabandanya kuguma bubakanye mu gihe uwo bubakanye adakijijwe kandi agahitamwo gutandukana nawe. Abandi nabo bavuga ko gufata nabi uwo mwubakanye canke gufata nabi abana ari imwe mu mvo zumvikana zishobora gutuma habaho ukwahukana, naho Bibiliya itabivuga. Naho ivyo bishoboka, si byiza kubishira ku ijambo ry'Imana uko ritabivuga. Rimwe na rimwe naho ubusambanyi bwose bwabaye ntibisobanura ko abubakanye baca batandukana nkaho atayindi nzira iriho. Naho byo byagenze gutyo, abubakanye barashobora kwiga kubabarirana no kongera gusanura imigenderanire yabo babifashijwemwo n'ubuntu bw'Imana. Imana yaduhariye ibirengeye ivyo, kubw'ivyo dushobora gukurikiza akarorero kayo maze tugatanga imbabazi no kucaha cyo kurenga ibigo. Abanyefeso 4:32. Yamara kandi akenshi usanga uwo
yakoze icyaha cyo gusambana bimugora kwihana ahubwo akabandanya muri iyo nzira nyene. Ni muri ico gihe bishoboka ko ivyanditswe muri Matayo 19:9 bica bishirwa mu ngiro. Abenshi naho baca bihutira kubana n'abandi bantu inyuma yo gutandukana nabo bahora bubakanye aho kwitonda kugira ngo barabe ko kumbure bwoba ari ubugombe bw'Imana ko bigumira uko. Hari igihe Imana ihamagarira abantu kwigumira uko bari kugira ngo bayikorere badafise ibasamaza. Yusomye mu kice cya mbere cy'Abikorinto igice 7 ku murongo 32 ugeza ku murongo 35. Kwawukana n'undi muntu birashoboka ariko ntibisobanura ko atayindi nzira iriho. Birabaje kubona ko ibitigiri by'abawukana mu bakijijwe bisa n'ibigomba kungana n'iby'abadakijijwe. Bibiliya irerekana neza ko Imana yanka ukwawukana. Maraki 2:16 kandi gusubiza hamwe no kuganira ikigongwe ari byo biranga ubuzima bw'uwizera Kristo. Luka 11 ku murongo wa 4 n'Abanyefeso 4 ku murongo wa 32. Yamara Imana irerekana ko gutandukana gushobora kubaho n'ubana bayo. Umukristo yahukanye canke yubakanye n'undi muntu nakwiye kwiyumvira ko Imana itamukunda cyo kimwe n'abandi, naho imvo yoba yarabiteye itari imwe ivugwa muri Matayo 19 ku murongo 9. Imana irashobora no kudakoresha kutayumvira kw'abakristo kugira ngo ishitse intumbero zayo nziza.